ngo ko nari umuziranenge witeguye kunkiza. wongeyemwo utashizemo mu ndirimbo ya mbere kugira ngo abantu bazoshobore kuba wishima gusumba ya mbere? Cyane byose nibishasha mavani isanga muri depression azizanana gusa sibanga aho bigeze wabaye umufana muri ca jubutera reruya. Yes, reka tubaramutse cyane, reka tubaramutse bari mu mpande zine z'isi, abakunzi bacu bo kuri Burundi aho muri hose. Ego ntabwo tubatevye, ntabwo tubanyoteza ko tuba dufise abantu bariko barakora cyane, twakwita imbangukira akazi n'abantu bipanga akazi ugasanga bariko barakora, ariko na cyane cyane ko baba bamaze igihe kinini batatubwira ibikorwa byabo. Tabaza wagwane, ariko no musi nabazaniye kunshura kabiri Babji, musanze umenyereye, duheruka gukorana ikiganiro atubwira ibyo muziki, nivyo sawa, atubwira iby'umuziki n'ukuntu ibintu biriko biragenda bikurikirana. Ubu rero sinzi twamukeneye aza tuyagire imisi yari haciye kuko ndushaka kuguma dutakaza abantu, kuko agacumu agafunika yakabagara ubumwe abarakarengi. Niyo mpamvu rero tuvuga ati bwa bugenzi bwa bucuti ntibave butakara, kuko ibintu byose ni generation. No musi umuntu abari ngaho eje kabari ku yindi etape, rero kugira ngo ntazohavagira ku ma etape nka 200 ugasanga araducitse. Niyo mpamvu tuguma tumuzana hafi yacu kugira ngo atubwire ibintu abaye bitandukanye. Turakora muke cyane Babji, natwe turabaramukije sana kweli. Ego n'imisi yari haciye nyinshi cyane kweli. Amakuru y'imisi mta ni meza buke naho rimwe rimwe hacamwe ibintu bigenda biravurugana kweli, nandi nitwo kwido ibyo bintu bivurugana ngira nivyo bidukomeza. Usanga bari ibintu bibaza bidukubita kugira ngo ntitugende tugurumana, kuko urashobora gutegura nk'ikintu ugashuha hagimanika kure ugashuha igaje kubita nk'ikintu kiguhoza kugira ngo ntuhavugira ikibazo. Kurabona ko aje ibibazo byinshi, ushaka gukora iki umuriro kaca witamwe, ushaka gukora igitoro urumva ntihata. Turamukije abakunzi bacu bariko badukurikirana, kumbura imisi yari haciye batakubona. Ya ndabaramukije sana kandi ngira ko ndansaba n'imbabazi kuba tutaherukana. Ngira mwari mu bikorwa byinshi bisa nkavyo vraiment. Yego twitege iki rero uno munsi, nivyo bishasha tuzaniye nk'umukunzi wacu, nk'umuntu wacu? Bishasha ndabazaniye nuko cambe na mbere subiye kubanza gusaba imbabazi kuba naratevye kuba bishasha gusa. Kwa kwezi novuga ko kugeze no kunyene ko kuba vya bishasha mwari murindiranye igishika. Tuvyitege ryari se gawe? Tubwira rero, tubwira. Ni uku kwezi nyene k'umunani turi mu kunyene. Ariko indirimbo mu mpera zako, indirimbo waturirimbiye bushize, ijya ndirimbo waturirimbiye bushize uraza gusubira kuyituririmbira? Nta kibazo cyangwa turirimbira iyo nshasha turashisha namba tari banga ni mix turabana kibazo. Yego ibi bintu by'umuziki w'u Burundi, tuvuga muri rusange aba artiste mu Burundi babitoroshe kubikora urumwe, ndetse no kubikora ata support ufise, na cyane cyane ko ukeneye abantu bakuba hafi baguhanura mu bintu biba bitandukanye. Haba hari abo twita abakurambere mu muziki w'u Burundi, tugasanga nabo nyene turabakeneye. Dushaka kumenya mu misi ya warumaze uri kuriyumvira, uri kuratuyumvira nk'abafana bawe, ego nuwahe umuntu uri kurisungana cyane cyane kugira ngo umuziki uzobuze ku yindi ngovu isumba ya yindi ya mbere? Uwo muntu no wanisunga ameze gute? Turavuga mu muziki w'u Burundi cyangwa se no mu makungu, ukavuga ati uno munsi aba artiste nta bishasha dufise. Tuvuge nka jewe ndashobora kuba ndi umuririmbyi, nkavuga ati nshaka nkubite nyene nka Diamond kujya nyene, bishayiba ngombwa kuguma umwigako ukamenya hageze, ukamenya n'ivyo arimwo gutyo. Hani naho nashaka kugera. Yaje mu bisanzwe ndakunda muririmbyi yose w'u Burundi, ko mu Burundi hari wese mugabo cyane ndakunda abantu babiri kurusha abandi. Ndakunda Benturo cyane. Wa kabiri nkasubira gukunda Adric Hakim. Uvuze rero uko duca tugira ibibazo byinshi, kubera iki aho bantu wabahisemo kubakunda nk'abantu ba kwiyumvira kubakunda nuko basibage bagoye
uko bagenda niyo style nanje numva nkunda kugira nobwira kwe. Yego. Uravuze mu Burundi Adric Hakim tumuzi nk'umuntu ni umusare nivyo. Ariko namaraso mashasha ari cyari mushasha. Kubera iki waciye wumva umenga wo mukunda cyane gusumba abandi kandi aje mu zindi nguvu zishasha? Nuko tuvuga ati ndavye basi etape yiwe n'ukuntu akaraduga afise ingufu akoresha bituma natwe nanjye zima kuraje sana gukora cyane kugira mere nkawe negere karaje nanje nkakunda no kunaririmba. Uno musi biragoye tuba dufise abantu dufata nk'ivyitegererezo ko na cyane cyane uba wavanzemo nk'umuntu mushasha. Tuba dufise ibintu byinshi biduca intege man. Adric Hakim ntabwo aragera ahantu atozima. Ubu arazimye. Wowe uzovyifatamo gute nk'umuntu wari washize imbere nk'icitegererezo? Sindavyiteze kwe. Ibintu birahinduka mugabo. Ibintu birahinduka. Sindavyiteze ko bizoba. Sindavyiteze. Turavuga mu gihe byo bibaye. Tuba haje abandi bashasha nshobora kuvuga ati urya nawe ni nk'urya nyene. Ncanke habe haduze wewe. Byose birashike ko. Ntituzi umuntu ari nyuma yiwe. Kuko arashobora kugenda akaduga usanga n'undi yamukurikiye. Yego. Rero tuba tuvuze byinshi cyane tukavugana cyane mu muziki w'u Burundi kandi tuba duhagaze cyane. Tuba dufise abantu bari imbere yacu. Tuba twemera na cyane haba harimo n'abantu bawe. Uri kurara muziki w'u Burundi ni cyaye ikintu ukeneye kugira ngo usumbirizeho aho ugeze? Cyo nkeneye. Ico nkeneye ahubwo nkeneye abafana benshi barengeje. Barengeje ko kubomeruka kuronka. Kuko nabo fisa sinari niteze ko noba. Mugabo kubona abonye nari mfise abona ko. Ariko maze kubona ko barenze bandi nagomba. Naciye nifuza rero abarenga babandi nabo fisa. Ariko je ndiko ndaraba urubuga rwawe ruko ratera imbere buke rukurugira kwindi ntambwe aho usanga hariho benshi bifuza kugira hajya ahantu ariko bidakunda. Novuga ko haje cyane ukore cyane kuko byose biva mu gukora cyane. Ego twitege igikorwa cyawe ryari, twitege ico gikorwa cyitwa gute, kizosohokera kugwahera ubuga? Ico gikorwa kizosohoka mu mpera z'uku nyene ko 8 bikaba ruzo kuri channel ya YouTube nyene wasamenye PUBG. Rero biba bigoye ni cya kintu ushobora gusaba ariko badukurikirana ko na cyane tuba dukurikirana n'abantu baba bafise imitahe myinshi bishoboka nabaki n'amafaranga. Ico no saba abantu badukurikirana cyane nuko boca kuri TV bakama baraba impano zihaca nyinshi bakongera bakadusupportinga ku bikorwa byacu mu gihe baba babishimye nyene. Uratubwiye ati mu gihe baba babishimye ego biragoye turiko turaraba kugira ngo abantu bemeze babigoye. Iyo ndirimbo yawe ni cya kintu wongeyemwo utashizemo mu ndirimbo ya mbere kugira ngo abantu bazoshobore kuba wishima gusumba ya mbere? Cyane byose ni bishasha. Bishasha kuko sinumva ko bahagarutse n'ivyahora. Ni bishasha kandi bitandukanye n'ivyo baba barumvise mu ya mbere. Yakora kuba yari na cyane gose. Mukurangiza ikiganiro nakeka jambo urangiriza ko na cyane tuba tuvuze byinshi aravugwa ntamara akajambo bitwanga gasunika rungu ushobora kubwira abantu bari kwadukurikana na cyane abo musangiye umwuga wo kuririmba. Abona ubwira cyane ko kajambo cyane uvuga nuko novuga ko dukwiye gukundana tu mu support gushigikirana muri byose. Hatabayeho gushigikirana nta buzima. Iba byanse kuko nta muntu yijana bisaba ko umuntu ajana n'abandi. Sishobora gukora ikintu ngo amanzoce ngo mandakirajana bisaba ko bazokiraba nanje byabo. Mu gihe rero bitabaye uzoca ukora iki nk'umu artiste akomeye cyane tuba dufise ariko aduga kwindi mwe? Sinizera ko bitoba. Nizera ko umuntu akwera ategezwa
noneho ubu ndabona ko hariho diferanse iriko iraba barabiraba cyane ego na cyane cyane ko biba bikenewe ko babiraba kandi bazobiraba bose batanguye kuko izo sozi bikazara amagi siko akunda kuvuga mu Kirundi. Okay, reka dushimire cyane abari kwadukurikirana ku mande zine zise, dushimire abari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, aba diaspora bose abo muri hose mubahwe, turakunda cyane. Dushimire n'abakunzi ba PUBG aho bari hose, tubabwira ko hari igikowa cyo gishasha kigomba kuza, ariko tutabarambiye cyane, tutanababwiye ibintu byinshi. Twari dusezeye aturirimbiye arashobora kuturirimbira akaririmbo hama tukaza gusezera hanyuma ako yumva byo kunda ko abafana bakaryoherwa kumbure bariko baradukurikirana. ngo ko nari umuziranenge witeguye kunkiza wako gatima kawe jiska kawe ese uzondindi bibaba koma nimba koma nisaza sinabona aho ndabihera nashesha mamia sinabona icyo ndakubwira baby you Maria. Esi bibi baba yo kongunda guchoma my guy. Esi bibi kundi yo ko vyase kongwepa mavani sanga muri depression azizanana gusa sibanga aho bigeze wabaye umufana muri chajubutera haleluya muri pari nibongere bia adola yinu numva nafia iyo mbwiye waraye uzomfira. Ya ese uzondindi ibibaba ibibaba nibihiga mutaha ibibaba inzoka tu ibibaba ni ibintu by'ibiyoga nyene bikaze gose injabuka. None kuvuze ngo bazokurinda ivyo bintu ni kubera iki wahisemo kuvuga ko kantu mu ndirimbo yawe? Sinzi ko nabisigura wo gusa reka ndabivuge. Rege basi ushobora kuja ndona umukobwa agasanga ivyo bintu hariho umukobwa nk'ubu basi ushobora kuresha umudemo agasanga arakiji nano kijicwe ugasanga asaba ko Imana gubi nanje ndabiheba cyane gose. Urakoze cyane. Samese. Reka dushimire wewe wemeye kuza ugaheba déplacement yawe ukashika ngaha. Nibase ko nitwongera kugenera zotwitaba. Aha ni mu rugo. Ego. Nabandi besha batise benshi babwira ati karibu cyane muri Arc Burundi. Ego iyo bibaye ngombwa turakora kandi twakora cyane tugafashanya mu bintu babige bitandukanye. Asante sana.